abakunda siporo by'umwihariko abakunda umupira w'amaguru hano mu Rwanda n'abari hanze yarwo turabasuhuje. Namwe abadukurikira umunsi ku munsi ku Isumo TV turabishimiye cyane. Mwanyemerera tukayibera hamwe uko amakipe yagiye asimburana mu gutwara igikombe cya shampiyona y'u Rwanda. Twagiye mu mwaka w'1971 Ferwafa ikimara gushingwa, ikipe ya Kiyovu Sport niyo yabimburiye andi mu gutwara igikombe cya shampiyona itsinze Panthère Noire. Mu myaka itatu yakurikiyeho nta gikombe cyatanzwe kuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryarimo ryiyubaka. Mu mwaka w'1975 igikombe cya shampiyona cyatwawe n'ikipe ya Rayon Sport, nayo ibikibitseho ku nshuro yayo ya mbere. Hakurikiyeho indi myaka ine nta gikombe cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda gitangwa. Mu mwaka w'1980 bitwarwa n'ikipe ya Panthère Noire. Mu mwaka w'1981 bitwarwa n'ikipe ya Rayon Sport. Muri 1982 nta gikombe cyatanzwe. Muri 1983 bitwarwa n'ikipe ya Kiyovu Sport. Muri 1984 bitwarwa n'ikipe ya Panthère Noire. Muri 1985 bitwarwa n'ikipe ya Panthère Noire. Mu mwaka w'1986 Panthère Noire yongera kugitwara ku nshuro yayo ya kane. Mu mwaka w'1987 bitwarwa n'ubundi na Panthère Noire ku nshuro yayo ya gatanu. Mu mwaka w'1988 bitwarwa n'ikipe ya Mukungwa. Muri 1989 ikipe ya Mukungwa irakisubiza. Mu mwaka w'1990 bitwarwa n'ikipe ya Kiyovu Sport. Muri 1991 nta gikombe cyatanzwe. Mu mwaka w'1992 cyatwawe na Kiyovu Sport. Mu mwaka w'1993 bitwarwa n'ikipe ya Rayon Sport yitwaye ku nshuro ya kane. Mu mwaka w'1994 cyari igihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, nta shampiyona yigeze iba. Mu mwaka w'1995 ikipe ya APR FC niyo yakibitseho ku nshuro yayo ya mbere. Yongera kubikora mu mwaka w'1996. Muri 1997 Rayon Sport ikibikaho. Muri 1998 Rayon Sport yongera kukibikaho ku nshuro yayo ya kane. Muri 1999 APR FC yongera iragitwara. Mu mwaka w'2000 twongera kwegukana muri ikipe ya APR FC. Mu mwaka w'2001 APR yongera kugitwara ku nshuro yayo ya gatanu. Mu mwaka w'2002 ikipe ya Rayon Sport irakisubiza ku nshuro ya gatanu. Mu mwaka w'2003 APR iragitwara. 2004 itwarwa na Rayon Sport ku nshuro ya gatandatu. 2005 APR FC ibikibitseho ku nshuro yayo ya karindwi. 2006 APR irakisubiza nanone. 2007 APR irongera irakisubiza ku nshuro ya 9. Mu mwaka w'2008 iki gikombe cyatwawe n'ikipe ya Tako FC igitwara rimwe ikizimira. Mu mwaka w'2009 gitwarwa na APR FC.
mwaka w'ibihumbi 2010 APR FC irongera irakisubiza. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 APR irongera igitwara ku nshuro ya 12. Igikombe cya shampiyona APR yongera kukisubiza nanone mu mwaka w'ibihumbi 2012. Ntibyatinze Rayon Sport mu mwaka w'ibihumbi 2013 yahise ikisubiza ku nshuro yayo ya 7. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 APR igitwara. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 APR yongera kugitwara ku nshuro yayo ya 15. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 APR yongera gitwara. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 ekipe ya Rayon Sport yongera kugitwara ku nshuro yayo ya 8. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 ikipe ya APR FC irakisubiza. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 Rayon Sport yongera gitwara ku nshuro yayo ya 9. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 APR FC yongera gitwara. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 ikipe ya APR FC yongera kukibikaho ku nshuro ya 19. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 biragaragara ko ikipe ya APR FC itarangaye ishobora kuyitwara ikipe ya Kiyovu Sport. Twizere ko iki cyegeranyo cyakuryoheye. Niba ukunda ibyegeranyo nk'ibi kora subscribe kuko tuzajya tukugezaho kenshi kugira ngo uzajye ubona mu ba mbere. Ikindi kora like, kore na share kandi ufite comment isiga hasi muri comment section. Murakoze cyane, Imana ibarinde.